Umumenyereza mukuru w'umugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba Jimmy Ndayizeye uhejeje gukoresha imyimenyerezo ya mbere mu mugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba watareze imyaka 23 uri kuri tegurira inkino za Sekafa zigiye kubera mu gihugu ca Ethiopia mu kwezi kwindwi. Imyimenyerezo wayibonye gute cyane cyane ku bakinyi bashasha? Novuga yuko ari imyimenyerezo myiza. Murabona yuko hari abakinyi bashasha, novuga yuko bavuye hanze, turiko turagerageza kubaraba tubapima kugira turabe yuko harimo abo tushobora kuronka tuzoshobora kwifashisha muri Sekafa bagashobora gufashanya n'abandi tuzoba twafashe bo ngabo muri championnat yo ngabo mu Burundi. Ikirangamisi c'imyimenyerezo kimeze gute? Novuga yuko uno musi turakoze, nejo mu gatondo tuzokora no ku mugoroba. Kuwa gatatu novuga yuko nk'abafise abazokina finale ku musi wa gatandatu ya Coupe du Président bazoca basubira ku ma ekipe yabo, tukaca tugumana abatazokina finale n'ababandi bo hanze. Ndibaza yuko aribo tuzobandanya dukorana, tuzoba turaraba ingene. Murabona ko nsanze mfise n'ayandi mabanga ingene nk'aba ba equipe nationale bakora mu gatondo, après midi hagakora message Ngozi. Ndibaza yuko arico kirangamisi cyo muri nundwi novuga yuko kizoba gihari. Biranugwa yuko hari urukino rwa kivandimwe imwe mushobora gukina, byo bari byo? Nivyo dutegereza. Urabona ko aba bavuye Buraya bategereza gukora imimenyerezo itari mike, baracavise igihe kitari gito. Bazoza baragerageza gukina match kuko hajya match ni kintu gifasha ukabona umukinyi ugwego ageze ko, kuko uravye abakinyi bavuye hanze bavuye Buraya n'abakinyi beza cyane, ubona yuko bafise formation de base nziza, ubona ko ari abakinyi bafise kazoza kandi baracari bato. Ari kintu ciza cyane kubashoboye gukora iki kintu, kwiyumvira kugira iki ciyumviro cagucyanye bagashobora kubazana ngaha kugira tubarabe. Urabona turavye nko mu myaka 2-3 muri aba bakinyi harashobora kuba harimo abakinyi bashika nka 5 canke 6 canke barenga bazoshobora kuza gufasha umugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba, kandi bazofasha neza cyane. Urabona yuko barafise ibagaje itari ntonya, turizeye ko mu myaka izoza bazoshobora kuza gufasha igihugu. Nijya mbere mukorera imyimenyerezo mu ntara hagati, nihe mpamvu yatumye mukorera imyimenyerezo Ingozi? Novuga icambere na mbere, murabona yuko jewe nsanzwe ndumumenyereza ariko nkaba mfise andi mabanga no muri message Ngozi. Bavuze bati ko turiko turategura demi finale ya Coupe du Président, ubu tugiye muri finale, reka bagerageze baze aho ndi kugira barabe yuko nzoshobora kubikora byose, tukagerageza kubikora atangorane nimwe. Pana bimwe wasanga tetre nka equipe nationale ifise entraînement nka candinda kumanuka nka duga, kandi urabona ko ari ibintu byaruhisha kenshi. Reka twifurize amahigwe meza mu rukino rwa finale ugiye kubahuza na Flambeau du Centre ku munsi wa gatandatu. Murakoze cyane.